Acha munyere kwenye kabisa ko ngaburira inka kabisa mugabo nta ngorane nzoca niyaranja nkejo ndazi ko ngoza atari hagufi nje mbwira madama banza ngororera agashati hanyuma nzoze nabere urazi ko abanyamuji bagoye ndabazo habe bacisha mwijisho. Okay. Sasa ugira umunsi mwiza. Madame karibu hano ndafise ikintu kingoye ngomba ko dufashanye. Amahoro bashiri bari bashi. Yego n'amahoro. Ndabibona. Bikino. Aha rero madame. Aha burya bavuga ati akabaje umutima. Kizindura amaguru. Aha burya jewe ibibazo mfise mu mutwe n'akayobora bahinga. Vuye kukabari kw'abanyeza. Ibibazo mpuye navyo n'akayobora bahinga kwezi. Wangwana. Kugeza n'isasi ndizi. Sinibuka naho ndi umenga nakaye n'umutwe. Ne wagwana. Ntabwo ragwanye. Ne habaye waruwenzaga nyinshi. Ariko madame muri kurara. Nubwo mvuga ati mvuye kwa kabure kwanyeza. Reka nyene niko bimeze. Niko abanyeza ko nyene. Aho burya ho nandi bukabare. Nuzuye intu n'agahinda ngaha mu mutima. Wabuze cupa cyane. Utambwenda kurungikira mu yabaze kunywa kare. Madame Rayos. Kandi vraiment nashimye mugabo ikintu kihaguye ni kimwe. Ese kwicara mu bandi bagabo kazawumva ngo papa naka. Reka. Nibyo byatumye umutima utunguka. Ubundi uvuga bati je wari unteye n'ubwoba. Madame. Nayizi ngo nizo kamwahuye mu nzira gukomora da. Ntabwo nizo katwahuye mu nzira. Ariko ikibazo mfise gisumba nuko nayiguhura nizo kitankomora. Dagowe yeso. Gira ico kibazo kibiwanje. Urabona rero ngaha muri rugo rwacu ukuntu bimeze. Abizi je nagukunda. Nagukwiwaye. Kandi urabizi nkikuresha. Nakuresha mbona umenga umuntu kwije byose. Ne sinkwiye ndacabandanya. Dagowe mana ya. Nakuresha mbona kwije ibintu byose. Ariko hageze iki gihe kugeza yisaje vraiment nabuze ico mfata nico ndeka. Je vraiment nibuze. Ese nagukwiri. Uramwiriza ariko hari ikintu kimwe ntabuzi. Urabona madamu je ukuntu naje gukoresha mbona umenga umugore akwije. Mbona mbene umugore akwiye urugo. Ushobora ko mbona ko bishobora kubana. Umva ntabwo nkwiye rero mu majambo mara. Urugo muri no bisi je nabona bakwiye ariko mugabo je nabona biko birandambira. Uti gute? Urabona jewe bisanzwe ukuntu biri. Wewe nakuzanye kugira ngo urukundo rwacu rugire ikintu ruvuyemo. Cyane kugira ngo tubone icyangwa cy'urukundo kive muri twebwe. Ariko kugeza n'isa madame muri kuraraba atana dufise atani ikoroka je vraiment nuvuga nga je byandambiye kumeze cyangwa cy'urukundo ari kuravuga rega sine natahu nese tujye kumanzi tugasenga tukarindira icyo Imana ikora zokwa aha n'amapari mu bukoboka wewe usenga kangahe wewe minsi yose mu gatondo saa sita no ku mugoroba binini we pati yakora kangahe wewe mu rusengero madame mbiri irazi mikaisira ni wewe ngeri sawe ivyo ndabizi kandi ndabizirikana yego usenga konzi no kufungura kwa kufungura usenga kangahe burya bavuga Imana duhumwana ariko jewe saa cyenda mbavyise gusaba sanga ariko we no kwishingurwa na muntu baravuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda kugira bavuga ko amarira y'umugabo atemba aja mu nda niko nanje no mu gusenga mu sengera nawe otemba koka hasi ivyo niko kavuga ntivyumvikana aya madame urengera kwica ngo kwatanga ico kintu turakwiye kugisubiramo muri no rugo mbega supari ndamuco kwamaze imyaka 10 atangana bafite wewe tumanye imyaka ingahe imyaka 2 gusa bangihamwe kurambi bajya mu batsizi wabo natwe dukeneye kubaka izi wacu na turagubatse rero utwagwatse ntirugumbi batangwa nayo ntirugumbi ndavuka hanja hejuru ego kweli waribonye kabisa hageze yahuze uranduka cyababonye abandi bahabana madame je vraiment kugeza iyi saha ahubwo ndakwiye kuraba ico ndi bufate ufatike kubera ifate ndiko ndabiraba jewe vyandambiye ibi kiri kurambira gaje karibu karibu amahoro
amahoro kweli hari utuntu nari ngiye gutunganya hariya sinzi tuzosubira turasubira mu mwanya nta kibazo ndakubwira biragenze okay share imyaka ibiri n'umushinga oya ntangorane madame okay namahoro n'agasarire ndabona amahoro kweli amakuru y'iminsi none je nameza kweli akazi hariya kangira cyewe kenye gusa nyine na pasi yego ariko yahari sa kibuga ngenza kudodera ngaho kimwe simenga induru yanjye nyinshi neza naho akikuti kuti je nje kudodera nabanje nareka gatoya n'ingeso zo mu yego je byavuze gatoya nisubira inyuma sha oya none ko bisanzwe ntabwo ariko radusima urusaku kiretse ariko yohani naho ngeze nyine ko je urusaku n'ubwo abagore monsieur Salim oya ntabwo biri uko twebwe ntabwo turimo turatongana keretse ko gusa twaba turaganira ibyo mu rugo n'amajyame kugira ngo turabe ingene bishobora kugenda muri ino minsi urabona yuko mu rugo ari hatari yego nticinjira nana kumengo mumishafu si byiza kunyegeza ikintu ahubwo kivuge kivuanure kugenda ko je ingingo nyamukuru nayizi ajyaje yabavuga ati inzu zirahishe yego urashobora ukikwegera akarambaraye utese kandi basha ahakarinda kuzuye umutima urabona kuva nongeye mariyaje barari imyaka yaciye imyaka irenga ishika kuri ine ariko kugeza n'isa uravye muri urwo rugo ntihacari burya agahinda mugabo ntihatari agahinda burya ntashara ikibazo pema reka ndabibona yego iyo ubanye n'umugore ukabona ntagira ikintu akweretse ukabona cyane cyane ntakanya afite nicyo kibazo umuntu afise mu buzima ubu nicyo kintu gihari sinzi ingene biri bugere icyo cyonyine umugore yego urandamaje wenyine nukimuhora cyangwa n'umugore akikuhora madame tugihora twese yego Salim sindi kutubesha tugihora twese urandamaje ngize rero ndagucira ku mayani yego ibintu byo kubyara sinovuga ngo ni madamu wa Roni amahoro reba ntabonye kuza mukashikana inguni ati gute burya twe mwishuri mene ibyo bintu twarabicako gake gake aravuga ati umugabo arashobora kutabyara n'umugore arashobora kutabyara uragitahura ahubwo rero mbona umenga wowe waranacerewe kandi kubaza gutera kumenya yego uregera ivuriro ryoba ribegereye babacire ku mayani ikibazo ari igihe usanga akiriye wabo urambariye none wanyita bimenye gute kandi nzirikana ukiri umuntu w'umuzigende gute w'umusore urabona nigoye ugeze amashuri ujye witonzanira ikinoze mu yego wana ni hatari kweli je nanje sinzi yuko utsibira umyije abantu aba bagere vuma musige mugena mwuturanyiriye jewe byo hande narinze ariko urabona yuko ari kibazo kirekire cyane ngaho muri uko mwuko cyane yego cyarimo barabara cyo nyaru aha niho hafi urira rero cyo dukata yego ora mu bosi sha uriya mugabo mureka ko bamwigirisha yarahura kuya bana yeye wawegera inyuma basi kidogo barabara yacu wamuhungu nari niteze gusomera ushaka igice kiri mu nzira kavuga basha mugabo sinzi ko ndi gushobora kubyemera kubera je vraiment sindi kubye ahubwo ngo kimwe ujya mugora arinda kuba ari afise ikibazo jewe byanka bikunda ujya mugore ndamuramplasa ego ndamuramplasa vraiment zomuramplasa banje gushika kwa muganga gushika kwa muganga mbese bari kugenda twakunze eka ntacyo ubugende nta ngorane je vraiment ibisigaye byose ndazizovyimenyera
reka turindire turabe mugabo sha ibi bintu birimo akagambane kandi ujya mugore ko afisemo uruhara yego ntabwo ikibazo ari cyose gihagaze no kuri watabyutse Salim urakoze kumpanura ariko ibyo jana tugiye kwemera muga nta kibazo tuzobiraba sawa umenga cyari makana nawe ndaguhanura ibyo wumvise neza reka sha reka amazi arashobora ntibagiye ibumbeho nubwo harimo akantu wa mugabo je ndabibona kandi ndazi yuko tuzobikora nta ngorane tuzora busimbire kuvura mbibaza gusa sawa nta kibazo je ndavyumva sawa ndabitegereje reka rero simbire kuraba utuntu ndapanga yego n'akazi kenshi yego sawa rero murakoze sawa yego mugire urugendo rwiza okay